ndabaramukije bakunzi ba Pam Channel TV kaze kandi mu kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko dukunze kubivuga ufise Smart Mind kugira kure birashoboka. Uno munsi tukaba tuza kwakira umwigeme yashoboye kugira iyo Smart Mind, uno munsi akagerageza kugira kure. Akaba ari umwigeme w'umurundi kazi agira kane yashoboye kuja mu higanwa Miss University ibera muri Nigeria. Akaba kandi n'umwigeme wa mbere w'umurundi kazi yashoboye kuja mu higanwa Future Fashion Faces of the World ku mugabane wa East Africa. Numwigeme rero tuzi nka Miss Dative cyangwa Miss Popularity yatahukanye umutamana wa Miss Populaire mu mwaka wa 2021. Mbe nizihe namba yahuye nazo kuba yambaye uyo mutamana mu mwaka wa 2021, nizihe opportunity yashoboye kuronka, niyaha experience yaronse bivanye n'uyo mutamana yari yambaye. Kaze bakunzi ba Smart Mind mu kiganiro cyacu. Karibu Miss Dative mu kiganiro Smart Mind. Merci beaucoup, Braj. Ducire ku mayange gatoyi, votre sentiment le soir du 19 avril 2021. Mwumvise gute? Nari ndyohewe cyane. Deja batarananonsa ndetse ko abagenzi banje benshi barashatse kuza barabura amatike yari yaheze. Ndiko nari numva umengo mavanja muri salle nyene sindonke abantu banshigikira. Mugabo vraiment ninjiye narose abantu benshi ba supporting, so nararyohewe. Ico cyambere cyarandyoheye cyane, cyaranteye n'intege hamwe ugenda kuvuga projet yawe nyene uba wumva yuko muri salle hari abantu baje kugushigikira. Hama nyene baca baravuga nyene ko nashoboye kuba Miss Populaire. Nkuko vyumva nyene Miss Populaire n'uvuga umuntu yatowe afise amajwi menshi. So nta kintu kiryoshe nk'ico kumva yuko ufise urukundo rw'abantu, ufise support y'abantu, abantu bagutoye. Pour moi c'était vraiment nararyohewe. Nimba wararonze ushobora kuronka information uba waratowe n'abantu bangana gute? Non, ntabyo bambwiye. Entre temps nambaje akane kuko ndabibata ntabyo bambwiye, mais je vais demander quand même. Abarundi bangaye bashoboye kuyumvamo bakagutora. Hama igihe mwatogwa yari muri 2021, mwariyemeje kugira la promotion du tourisme durable au Burundi. Naho uno munsi naho mutatowe kuba Miss Burundi, ariko iyo projet yanyu mwashoboye kuyibandanya cyangwa mwabandanije kubera mutatubaye Miss Burundi? Oya, sinari kureka kuyikora kubera ko ntabaye Miss Burundi. En fait Miss Burundi nkuko nkunda kubivuga, kuba baguha titre ntibice bikugira umuntu kanaka, ahubwo biragufasha kugaragaza kimwe waruri. Donc jewe narabandanije gukora kuko ni ibintu nari nsanzwe nkora, kandi si ibintu nzoca mpagarika kubera yuko ngo iki kiringo c'umwaka giheze. Ni ibintu by'ukuri bindimwo. So nzobandanya gukora, narabandanyije gukora aho ngeza. C'est vrai que jewe aho nshaka kugera ni kure cyane, sindahibona, ntegereza gukora gose. Mugabo par rapport na projet nari mfise n'ibintu nari niyemeje gukora, en tout cas naragerageje uko nshoboye, kandi nkibandanya. Une année après muto kuba Miss Populaire, projet yanyu meze gute? Umugambi wanyu uhagaze gute muri rusange? Bon, je novuga ko uhagaze neza kubera yuko ubu deja byamaze gufata umurongo mwiza. Inyuma y'amezi abiri canke abiri n'inusu duhejeje ibya Miss Burundi concours, narashoboye gushiraho ishirahamwe ryitwa Ikaze Ventures. Ni agence ya tourisme na marketing iri basée beaucoup plus ku ma activité ashobora kuvanda l'image du pays. So nkitangura nabikora nk'ama activité asanzwe, nkegeranya abantu tugategura amatour n'abantu batandukanye, tukaja kubirita ibanza vy'iratiro bitandukanye. Mugabo haiza amezi abiri n'inusu niho nashobora gushiraho iryo shirahamwe. Donc iryo rice rimfasha gukora ibintu mu rutonde, kandi bikaba atari ibintu nkora juste kugira ngo nkore, mugabo bikanafasha bikinjiza ikintu kishobora kuzontuma imigambi iri imbere nshobora kuyikora. So novuga ko byifashe neza, kwishimira irahari kandi rirabandanya rikura, rirakura nkuko bakunda kuvuga ngo doucement mais sûrement, buke mugabo tendance imeze neza. Ndiko ndaraba mu myaka mike iri imbere ndabona ko kizo hari ikintu kimaze gukura. Novuga ko umugambi uhagaze neza muri rusange. Courage, tukomeza gutera intege, turabibona mu ma activité, turabona ko
hari ikintu wari ufise muri wowe washaka kugaragaza avec votre titre byashoboye kuguha encore plus de force zo kubandanya hama ntumiye kukubaza ikindi kibazo parmi toutes les candidates ba Miss Burundi 2021 uri l'unique Miss tushobora kuba tubona gushika ino saha akiri trop active que ça soit ma activité offline ma activité en ligne quel est votre petit secret? C'est quoi le petit secret? Nta bintu vyataje je nibaze ko ni kwa ko ndi ivyo nkora ndabikora kwa ko c'est passion. Bon nta secret vraiment y a pas de magie nta magie mugabo nibaze ko kibituma ivyo vyose mbandanya gukora nikorera ko mfise passion ni ibintu bindi mwo vraiment ni nta kintu co fakuza ngo kirabinkuyemo so nibaze ko ari cyo kintu gituma hanini nguma nkora hari abashobora kuba bibaza ati ariho appui uronka wewe abandi ba candidate batashoboye kuronka est-ce que birashobora kuba ari bon sinibaza cyane kubera iki kubera ko déjà ok disons par exemple je simva muri ya famille uvuga ngo ntumbaze mon oncle n'uyu canka you know si à la base sinabona ingene kwanza naje no bigenza kuko nta byo kuvuga ngo ndafise ngo mon oncle adeje waha canka abavyeyi banje no ndigwana ko nyene mugabo quand même hariho une grâce de Dieu ubuntu bw'Imana buza kuba mu bintu nkora mugano vuga nti jewe ndafise ikintu muri je cyo kubahuka nta ahantu ndose opportunité yo kwinjira ndinjira nkavuga nkuko bakunda kuvuga ngo on perd jamais rien en essayant nta kintu na kimubura iyo uri kuragerageza so je ndagerageza vraiment ndagindiruka ntibiba byoroshe uregera bamwe bakakuraba bati mbe umwana nibiki urumva ntihagire ntibakumva ibyo ushaka gukora ntibagufashe mugabo muri abo 10 negera simbura n'umwe canke babiri bavuga ati okay jewe reka ndagufashe muri ubu buryo canke ubundi so novuga yuko ndi Imana yarampezega ijongabirano yo kuba novuga gute ndafise umwete nyene yego Jose vraiment ndubahuka ndegera abantu batandukanye n'umuntu tutari tuzinanye tutari tugize iki jewe mbonye hari ikintu ushaka kumfasha ndakwegera nkagushikiriza icyumviro canje hama hari biracamwe ko ndaronka ubufasha butandukanye yego watubwiye ko muri gahunda zawe kuri projet ya tourisme hama washaka ucuja kubikora nko mu Miss Populaire mu bisanzwe Miss Populaire ajeje iki uyo titre bayiguhaye ubufise statut yahe mu gihugu statut yahe mu kibano c'est votre expérience kuvuga icajejwe nta kintu kiri specific novuga jejwe kuko nibavuga ngo mu Miss ngo azoca akora ibi umwe wese ni ku giti ciwe umwe wese ni kuri projet yiwe afise umwe wese ni migambi yiwe so nta kintu gihari kiri special ngo mu Miss Populaire hajejwe ibi mugabo nibaze ko haba Miss Burundi les dauphines na Miss Populaire bose ni juste umugambi ufise ukeneye gukora kuko nayo barayumvirije barayiravye kugira ngo batora abantu so ni uwo mugambi ufise nico hanini ubujejwe ico kintu wiyemeje gukora muri rusange sino nta kintu uvuga ngo n'abandi ba Miss candidate bose ubujejwe ico nyene wiyemeje mu guhiganwa turamenyereye amashirahamwe haba ayari muri cadre y'ubucuruzi canke ama SBL yikora ku ba Miss mwebwe bimeze gute muri iyi manda yanyu nka Miss Populaire hoba hari amashirahamwe yaba y'ubucuruzi ama entreprise canke ama association yashoboye kubegera pour que bakoreshe image yanyu mu bucuruzi bwabo mu Burundi turacari inyuma cyane gose ntibabitahura bon quand même je ku giti ciwanje atari mwebwe nyene fam channel twakoranye ibyo vya meilleur gâteau de Bujumbura bo hariho nabandi twashatse gukorana mugabo sinzi aho byapfiri so barandondeye ndacarindiriye n'ubu peut-être abazoba yes ko bivuze ati foko tugisubira mugabo mu Burundi ntikirakura cyane bo ni ikintu tugwana naco gose surtout muri monde ya mankina nituvyumva ukuntu tuba tubona ama
pancarte ariko abantu tutazi des fois ama entreprise biratandukanye arakoresha ya image nyene ya foto nyene bakuye kuri internet c'est vraiment très honte kubera iki badashobora gushigikira abana b'igihugu bafise impano bazi kwifotoza bakabashira kuri ama pancarte bakagurisha image y'igihugu kugira ngo abantu bose baje mu Burundi baravye ama pancarte babona atandukanye nayi wabo babone ko hariko abarundi c'est aussi une façon yo kuvanda image y'igihugu cacu mugama entreprise menshi ntabitahura harabo numse bidoga ngo bitwara amahera menshi nta na gato uwo bazabrahudi yabigerageje hari abakobwa bakoranye n'abahungu b'abarundi ugira ngo baza amahera ko bitwara amahera hari ababivuga kuja kurondera internet babigura ntumbaze $10 5 15 ariko nyene no urumva urasaba niko kazi ubukora urumva nawe uragerageza gusaba ikintu ubona gishobotse mugabo n'amahera vraiment abasanzwe sinzi gituma ama entreprise ivyo bintu atavyumva quand même mvuze ko si yose mugabo turacari inyuma gose aracasigaye urugendo rurerure muri ico kintu cuko ama entreprise atahura yuko bategerezwa gukoresha image y'abarundi n'abarundi kazi pour novuga marketing cyangwa kugurisha ibidandazwa vyabo so turacari inyuma vraiment sinovuga yuko bimeze neza cyane ku bwa titre yanyu ya Miss Populaire umengo biri facile gutahura yuko abantu bokorana na mwebwe vu que muba muri abantu muri iryo higana muba mwaratowe n'abantu benshi ku bwanyu mwosaba iki kugira iyo titre ejo mu mwaka uza canke ejo bundi bazotora ubundi mu Miss Populaire cyangwa Miss Burundi ni iki gikwiye guhinduka kugira uwo Miss surtout Miss Populaire ko hari abantu aba akunzwe bita ko akunzwe n'abantu benshi ama entreprise akorane nayo ni iki gishobora gikwiye guhinduka je ikintu numva novuga sino kubinginga cyangwa ngo turabasabye mu bakoresha ahubwo sintahura ukuntu batavyumva yuko gukoresha umuntu image yiwizwi cyane biza gutuma abantu baraba iyo produit wawe ni ibintu bisanzwe ibaza uri kuratambuka mwe barabonye pancarte iri ku muntu uzi ucugira tendance yo kuraba ivyo nibiki mugabo za pancarte ziriko abantu ubutazi sishobora kuja kwiraba mbona umengo ni vya bindi nyene nta kintu na kimwe kinyatira sinzi kwibona zya pancarte usanga ziko abakinyi baninde uraraba ati reka ndabe nibiki bino bintu so sinzi gituma batebitahura yuko gukoresha ama image abantu bazi cyangwa ama image y'abantu bazwi ari ikintu catira aba client n'umuguzi arabyisangamo akabona ati yes c'est un produit Burundi ni ikintu nyene c'ikirundi urumva deja n'umuntu ariko n'umurundi sinzi gituma vraiment entreprise atabitahura so ico nobabwira sinovuga nico ndabasambwe ico nobabwira ni babe maso bakanure barabe ifoko ico kintu bagitahura batangwa gukoresha des visages abarundi bazi niho bizokora interesse abantu bagashobora kugura ama produit yabo n'ama service yabo vyoroshe uko urumva ubukoresha deje shobora no kutarishaga kuraba iyo pancarte yamuga ko mbonye umuntu nzi ndaza gusoma n'ivyo bintu biriko so bakanure juste batangure kubikorera ko nta sinumva igituma batabikora vraiment reka twizere ko avec cette interview cyangwa avec les initiatives ziko ziraza mu myaka iza dushobora guhindura ico kintu amashirahamwe atandukanye akiyumvira gukorana n'abana b'igihugu bafise impano zitandukanye hama uherutse gusohoka mwihiganwa mpuzamakungu ryabereye muri Turkey nimba ni hands hama aho mwatahukanye n'agashimwe ka Future Fashion Faces of the World ku mugabane wa East Africa ni kihe kintu mwoba mwarabonye ku bandi mwari murahiganwa cyo tubera akarorero keza hano wacu ukuntu bashigikirana hariho abantu wasanga ari kumwe papa mama elizafasha n'abavuka yes undi ugasanga azananye intumbaje na equipe y'abantu bangana uku hariho donc baratahura akamaro kabyo baratahura impact bigira kuri image y'igihugu cabo nico gituma bashigikira cyane nayo twebwe bana yandi uriruka ukiruka mwebwe twagiye tubona amafoto est-ce que ni mwibaza ko namwebwe muri côté communication de le départ ico vraiment ndagishima les médias nukuri barabiposta ce qui est bien kandi vraiment nama ndabashimiye iyo ndose occasion yo kubibabwira n'ubundi asubiriye merci cyane gose mugabo ico conyene ntigikwiriye urumva ico conyene ntigikwiriye
sinzi noca ndakagira kora fo pose nakunda ganira n'undi mwigeme abikora mugabo afise novuga ubumuga donc ntiyumva ntavuga hari ama competition kuri urwo rwego uwo mwigeme twaraganiriye ndumva passion afise n'ibintu amaze gukora ku giti ciwe kandi umuravye ukabona n'umuntu vraiment nka twebwe twese nta hantu hatari urigeza nta bintu ufise ngaho ugasanga urafise courage yo umukobwa numvise umengo ndakeneye kumufasha je nibatsinze niba nzogira ama live no nganda muvuze vraiment muga tuba dukeneye iyo soutien muri ibi bintu tuguma tugenda parce que à vrai dire abantu bose bazaye ko tuzanye des millions tuzanye des dollars mais c'est pas vrai hein hari igihuro nka juste le titre gusa ugasanga nta nuvuga mu buryo bw'amafaranga nta kintu ronse ari umuntu yanditse nko kuri par exemple Francine ataratangura kugera ku ntambwe yaragezeko twese turabitse kugira ngo agere hagere yatanguye kuzaragenda buke buke yatanguye kuzaragenda mu mahiganwa ntiyabu wa mbere mugabo akaguma bandanya so naciye mbona umengo ni nkuko yari kwandika kuri Francine mu myaka ya kera bati nuri umuntu ko aguma aja kwiruka bimariye iki gihugu you know ariko uno munsi no tubona ico bimariye igihugu narabaye shoke bati what encore plus mu journaliste narabaye vraiment choquée ndavuga ati ok twiga tuko turagerageza niba ari ukwidemerda niba ari ukugira iki ukiruka aho ushoboye kugira ngo uyu munsi twe nitwe turabishika ku mugabo dukeneye yuko abandi batoya bacu mu myaka iri imbere azogenda bimworoheye you know agashobora no gutsinda mais aussi ikintu kiba gihambaye ni iyo opportunity bibaye yo gusohoka igihugu kigaseruka nk'Uburundi mu yandi mu bindi bihugu et puis ushoboye no kwidemarka ukaronka iyo titre hari abandi batayironse c'est un honneur pour le pays c'est maka tuzana amafaranga you know kandi azoza ni buke twese turabitse ibintu by'aba Miss mu Burundi bikiri hasi so ntivyoce bishoka none ndakubaza nawe ubitegura vraiment ibaza haraja abantu abakandidate batandukanye umwe yazananye n'umuryango wose uwundi yaje wenyene nawe witegura avuga ati kame mu yagize effort nini kurusha ubu etadame zibazimwe you know hageze no kwisigura nibiba ko mwatari iyo force nyine umuntu agira effectivement donc novuga nti turatari hasi c'est vrai mugabo ntibisebwa ko ibituko turakora ataco bisigura merci kugira turangize kino kigabane cya mbere iki kibazo uhereje ko izo challenge muhura nazo buri munsi qu'est-ce que tu fais wewe nka Dative kugira pour faire face à ça hama bishobotse unabikemura bon déjà najewe sinovuga ngo ndumu expert cyane ko sinamaze kuja muri competition 10 mugabo muri zike maze kujamo ndiko ndiga ndabona ingene abandi babikora ivyo bizomfasha peut-être je guhanura abatoyi biwanje canke kubagira inama canke wana nkaje kubona biba byakunze nkaronka izo sponsor nkashobora kugenda ndashobora guhanura abandi nkamubwira ati bigenze gutya par exemple nk'uwo wundi ndababwiye afise ubumuga bwo kutavuga no kutumva yarambonye aranyegera so jewe kumufasha niyo nico numva noterera pour le moment mugabo bizobandanya bikura ko je vraiment ndi passionné na image y'u Burundi mu makungu ivyo kandi ni bito gose par rapport y'ibintu ushaka kuzokora n'ama projet fise so numva umengo kuri jewe ikintu no bandiko ndakora ubucanke ikintu nitegura gukora nuko deja guhanura abo bandi bashaka kuza baraserukira Burundi muri aya mahiganwa aya nyene mais aussi kutandatera ivyumviro kuraba kuno ico kintu ca Miss Burundi natwe coba kiri meilleur kikabaciza kurusha uko kiri ego ahanini numva ari ivyo mais aussi gagner de l'expérience kuguma ngenda nkabona uko abandi babikora biranyugurura mu mutwe bikanyereka nkuko nenda bivuze juste ingene no hanura abandi n'ingene Burundi goza burasenkirwa kenshi gashoboka. Yes, merci beaucoup Dative. Merci aussi. Ni ibintu by'inkoramutima utuyagiye. Murakoze namwe bakunze ba Pam Channel TV kubandanya mukurikirana ikiganiro cyacu Smart Mind. Tugeze muri cya gice cya nyuma cy'ikiganiro cyacu cha Fire Questions. Kaze bakunzi ba Pam Channel TV. Wo guha akaryo ko kugira umuntu uyu munsi ushimira ushimiranye. Papa mama. Ukunda gusoma cyangwa gutamba? Ukunda gutamba muga ntavyonze. Okay. Uga no gusoma ndabikunda. Okay. Nikihe gihe utazopfa wibagiwe wabayemo ku bwa titre ya Miss Populaire? Igihe vuga ibihe ngirango je ndakunda cyane kuvoyage
Miss Populaire, donc kubona narabaye Miss Populaire byarampaye opportunité nyinshi zo kuvoyager, so ivyo ni ibihe biri. Ibintu bitatu biranga Miss Dative nibi? Ibintu bitatu bindanga, ndakunda Uburundi, ndakunda gukora, yego ndakunda Uburundi kandi ndakunda akazi. Yes, merci beaucoup. Urangwa n'ibintu by'inkoramutima, igihugu kiri ku mutima, umwete hama akazi nibyo bigize umuntu. Yes, turagushimiye cyane Miss Dative. Merci aussi. Tukwifuriza kubandanya utera imbere ushika ku migambi yawe. Hama twizera neza ko muri Pam Channel TV turi inshuti cyane. Nitwasubira gukenera kandi uzotwitaba. Ego cyane, mwakoze namwe kunyumvira ko kuntumira, namwe ndabifurije kubandanya mutera imbere mu migambi yanyu, twamunatese ndakunda kubibabwira. So mubandanye vraiment, mubandanye cyane. Merci beaucoup. Merci aussi. Murakoze bakunzi ba Pam Channel TV, namwe bakunzi ba Smart Mind muri rusange. Turumvise mu kiganiro twagiranye na Miss Dative ingene yashoboye gushira ukubute uno munsi akaba ariko ari yubaka n'umugambi wiwe yashoboye gushikiriza mu higanwa rya Miss Burundi umwaka wa 2020. Uno munsi akaba ageze ku rugero rwo kwifuza nako yofasha abandi, eka akaba nahamagariye amashirahamwe ama entreprise ari hano mu gihugu gukorana n'abana b'igihugu bafise impano zitandukanye mu kumenyekanisha ibikorwa byabo bya buri munsi. Ico ni cifuzo nizera neza kugwaruka gwinshi rukurikirana Pam Channel TV rufise rusangiye na Miss Dative, kandi nibaza ko ushobora kugira aho kigejeje igihugu cyacu. Akaba yatubwiye kandi ubwene umuntu ashobora kwiyemera akiyakira agadodora ku miryango itandukanye kugira ashobore kugururirwa, ashobora gukorana n'abantu batandukanye kubw'iterambere ryiwe n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Miss Dative n'akarorero kagaragara kuko umuntu ushobora gushirika umwete kandi ibintu bikagenda neza. Nahacu twese rero bakunzi ba Pam Channel TV, namwe bakunzi ba Miss Dative, kugira ico dukoze kugira ishusho ry'abana b'igihugu rikomeze gushigwa imbere mu bikorwa bitandukanye hano wacu. Kazi kandi mu ndwiza mu kiganiro nk'iki nyene Smart Mind tuyaga ku kindi kiyago. Murakoze kugumana natwe.